iyo kawa y'Uburundi yaraduteye akaranga n'uburyohe ikawa yacu irakaramba. Amakungu kw'isi yose arayihurumbira nihiganwa mu mahanga y'amayaba y'imbere. Iyo kawa y'Uburundi yaraduteye akaranga n'uburyohe ikawa yacu irakaramba. Kuri igenekerezo rya 10 Mukakaro mwaka wa 2020 ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije nk'uko bwama bubikora igihe cyose bikenewe bwatunganije ikiganiro kugira bumenyesha abarundi na cane abarimyi b'ikawa hamwe n'abakorera muri ico gisata aho ibikorwa by'isizeni y'umwaka wa 2020 ushira wa 2021 bigeze. Kuva hisizeni y'ikawa y'umwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021 itanguriye, ibikorwa bitari bike biramaze kurangurwa haba kubijanye no kwegeranya umwimbu ku matonorero, kubuhingura n'ibindi. Ubaho tugeze ikawa isa n'iriko irahera mu bipimo, amatonorero amwe aza yaramaze gusozera kwakira ikawa, ayandi nayo yimirije gusozera mu minsi iri imbere. Ariko rero haracibonekeza ikawa ikiri ku biti mu turere tumwe ari naco gituma duhamagarira abajejwe amatonorero bari muri utwo turere kubandanya bayakira. Ariko rero kubera ko izo kawa za nyuma usanga zaragabanutse akanovera, zoshigwa mu migwi y'ibisobwa bita Series B zikagurwa amafaranga 275 ku kilo. Kubijanye n'iyegeranwa ry'umwimbu w'ikawa uhishiye, amatoni 69,410 n'ibiro 15 niyo amaze kwegeranwa ku mwimbu ungana n'amatoni 156,792 no kuvuga ibice 50 n'uducindwi kwijana. Muri ayo umwimbu wegeranijwe ku matonorero ya Odeka angana n'amatoni 28,000 na 41 n'ibiro 671. Ibyo biharuro biri hasi bikaba byatumwe nuko hibonekeje ikirere ciganjemo izuba ryinshi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu, ari naco gihe hari hitezwe umwimbu mwinshi cane mu ntara za Kayanza, Ngozi, Muramvya, Gitega n'igice ca Makamba, bituma umwimbu wumira ku biti uwundi uteba gusha, ari naco gituma muri ivyo bice dusanga hakiriko intete ku biti. Ikawa yumye bita partial full washed ikaba yaratanguye kujanwa mu makoborero nk'uko ibiharuro bikurikira bivyerekana. Mu ikoborero ryegukira Odeka riri ku Buterere, amatoni 598 n'ibiro 150 yo ku matonorero ya Odeka ni yamaze gushikanwayo. Budeka yamaze gushikanwayo amatoni 398 n'ibiro 650. Horamama hamaze gushikanwayo amatoni 821.
ikawa nziza hamaze gushikanwayo amatoni 370 n'ibiro 255. CBC hamaze gushikanwayo amatoni 1127 n'ibiro 665. Sivika hamaze gushikanwayo amatoni 684 n'ibiro 736. Tukaba dusavye ko umurindi wo gutwara iyo kawa wo kongerezwa nabo vyega bose mu ntumbero yo gukingira akanovera kayo. Kubijanye no guhemba abarimyi b'ikawa, ikiringo c'ihemba rya mbere carubahirijwe muri rusangi. Ku matonorero ya Odeka ashika 99 n'ayama koperative y'abarimyi 42, ihemba ryatanguye kwigenekerezo rya 2 Rusama kw'itonorero rya Kagombe, komine Mwakiro, intara ya Muyinga, rikaba ryasozerewe kwigenekerezo rya 20 Ruheshi 2020 kw'itonorero Rabiro ryo muri komine Vugizo, intara ya Makamba. Amafaranga yakoreshejwe mu guhemba abarimyi kuri ayo matonorero yose angana n'imiliyaridi 2 imiliyoni 993 n'ibihumbi 591 n'amajana z'amafaranga y'amarundi. Akaba yatanzwe ku barimyi bangana ibihumbi 53 n'amajana 219. Ikibonekeje nuko abene gihugu na cane abarimyi b'ikawa bagarukanye umwizero ku giterwa c'ikawa, kandi bakaba bashimira cane leta y'u Burundi ku mwitwarariko yamana wo kubatunganiriza. Ni muri iyo ntumbero nyene yo kubandanya itunganiriza abarimyi, leta mvyeyi imenyesheje ko ihemba rya kabiri ari ryo rya nyuma muri isizeni y'umwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021 rigiye gutangura ku igenekerezo rya 15 Mukakaro 2020, ku buryo rizoba ryarangiye imbere y'impera z'ukwezi kwa Myandagaro umwaka wa 2020. Twadusavye abakiriye ikawa bose kubahiriza iryo sango. Ikindi gikorwa nyamukuru kigiye gukurikira ni kijanye n'idandazwa ry'ikawa ishoka hanze. Imyiteguro ikaba yaratanguye, ndetse n'itegeko ngenderwako ry'ico gikorwa rikaba yaramaze gutegurwa, byongera bikashikirizwa nabo yega bose. Kubijanye n'ikawa y'ibitamwaka yaserewe mu mihana, urwego Odeka rugiye gutegura neza uko ruzoyigura, rukayigurira bene gihugu kugira ruzoyihingure neza ruheze ruyishore. Dusabye rero abayifise kuyifata neza, bayanikire neza kugira mu minsi ya vuba nabo nyene leta izo batunganirize bashobore kwikenura. Imbere yo gusozera, twagira dushimira abo bose bitwararika gukurikiza ingingo zose zifatwa ku neza y'umurimyi w'ikawa n'igihugu. Tugasaba abantu bose, baba abajeje intwaro, umutekano, abajeje ubutungane n'abene igihugu muri rusangi, kubandanya bagize urunani kugira dutuze bimwe biboneka abanyuruza itunga ry'igihugu muri rusangi, na cane abashora ikawa y'u Burundi biciye mu kinwabi. Cane muri iki gihe ikawa iri kiravanwa ku matonorero ijanwa mu makoborero.
mu kurangiza twagire dusabe abarimyi n'abenegihugu bose kwitabira akamo kanya n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye kubijanye no kwirinda ikiza coronavirus hakurikijwe icivugo ndakira sinandura kandi sinanduza. Bongere bakurikize ingingo zifatwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu zo gukinga ico kiza. Murakoze. Iyo kawa y'Uburundi yaraduteye akaranga n'uburyohe, ikawa yacu irakaramba. Amakungu kw'isi yose arayihurumbira, mwihiganwa mu mahanga y'amayaba y'imbere. Iyo kawa y'Uburundi